bakunzi ba Holy Mountain TV aho muri kumande zine z'isi turavuze ngo murakoze cyane kwama muri kumwe natwe kandi kaze cyane turi muri God's Kingdom Ministry aho turi kumwe n'abakozi Imana badasanzwe abahimbaji badasanzwe turi kumwe na Living Praise turi kumwe na Shalom Worship aho turi kumwe na besi baza kudufasha mu guhimbaza Imana igikorane n'ikiye ni ubundi buzima turi mu bundi buzima n'ubuzima budapfa ubuzima buhoraho twakira muri Kristo Yesu abashitsi bacu b'ubwiza tugiye kubakira mugumane natwe murakira bidasanzwe muri ubundi buzima event kaje cyane keza jewe nitwa Dr. Pasteur Inamahoro Chantal ndumwungere w'ishengero rya New Creation Church. Mwamumvise nkuko abivuze neza cyane amazina yiwe nayo nyene ariko ni Dr. ariko arayongoye n'ishengero New Creation abenshi bararizi uno munsi ariko tumusanze ku yindi shengero bega ni ibintu bimenyerewe kuko muza kwigisha ahandi hantu canke ni rya mbere mu bikoze ngo muza kwigisha ahandi. Oya sibwo bwa mbere ndigisha ngaha nkagenda n'ahandi haja no hanze wanashaka no mu yandi mashengero murandabagendera iyo badutumiye kubera mu bisanzwe ishengero isobanuro yaryo mu bisanzwe ishengero ari ishengero lokale n'ishengero universelle rero ishengero universelle ico dukora mu ishengero lokale nico kiri no muri universelle bwa bumwe buturanga butegerezwa kuturanga no mu yandi mashengero uvuga ngo ndagenderera ngaha n'ahandi n'andi mashengero ini Burundi no mu bindi bihugu. Bakunzi ba Holy Mountain TV ukaba ufite ishengero aho uri ku mande zine z'isi wavyumvise yuko aragendera mu Burundi ariko n'amashengero aho ari ku mande zine z'isi no mu Bushinwa zoza no muri Amerika araza no muri Leta ziri ahantu hose araza na Canada n'ahandi hose. Uno munsi turabona igikorane cyitwa ubundi buzima mbega twumvise ubundi buzima nta buzima twari dufise n'ubundi buzima usukuko twari dufise. Turakoze cyane ubundi buzima ni ukuvuga ngo n'ubundi ariko kari gahasanzwe hariho n'ubundi ndashaka nange nk'akarorero umuvyeyi arashobora kuba yarakira umukobwa hanyuma bakavuga ngo yinjiye mu bundi buzima bw'umuvyeyi n'umwana n'ibindi bashobora kuvuga ngo ubundi buzima kuko hari mu buzima bw'ubukene ukimuka ukaja mu bundi buzima bw'ubutunzi bashobora kuvuga ubundi buzima ariko wahora i Burundi ukimuka ukava muri andwa imwe ukaja mu yindi n'akarero ukaja muri Canada bakavuga ngo ni ubundi buzima kuko aho yahora amategeko yahagenga si yagenga hanze n'akarero muri Canada naho utabukora haba hariho sosiyale ikwitaho uba winjiye mu bundi buzima mu bijanye n'ivy'Imana navyo ijambo ry'Imana kuri 13 haravuga ngo aba bantu bamwakiriye kuri Duzi baba bacize abana b'Imana ubabona baba bakivyawe n'inyama n'amaraso ariko baba bavyawe n'Imana ni ukuvuga ngo hariho ubuzima bari bafise bavyawe n'inyama n'amaraso ariko hari ubundi buzima binjiyemwo bavyawe n'Imana rero ubu buzima bwo kuvyagwa n'Imana hariho ubuzima twakira bwa sowe ubuzima bw'ubumana ubuzima bunesha ibyaha ubunizima bunesha isi uwo nguwo uri muri wewe abasigaye asumba inkombe zuri mw'isi ndaguhe n'akandi karorero ka Samweli wa mbere igice c'icumi ku murongo wa 6 haravuga ngo mu bisanzwe Samweli yabariwe ngo igihe mpwemu yera azokuzana Samweli yabariye Sawuli ngo mpwemu yera ntiyakuzana you will become another man yarasanzwe ari umugabo he has become another man ubwa mpwemu yera yakira rero ubundi buzima twakira
turafise aho twabyawe na papa na mama ariko hari ubundi buzima bwasowe bw'ubumana buzana ubwiza buzana rwari twakira kubwo kwakira umwami Yesu. Bakunzi bacu turacyari kumwe n'umutumire wacu w'ubwiza aravuze ngo ubundi buzima murumva yuko ari zowe ubuzima budapfa kandi buhoraho ariko ubwo buzima turabwakira muri Kristo Yesu. Uno munsi mukozi w'Imana mwaje hano kugenda no sengero ariko abantu baje harimo abashitsi harimo abakunzi harimo abaje atana kimwe baje kwakira mbega umuntu wese bageze muri kino kibanza niki muvyimiro vyiwe aza kwakira mbega hari niki kaza kuguka muri kino kibanza wadutekereye kagakemanyi kuno munsi agakemanyi natekeye nako gusobanura ko ubuzima bwo kuvyagwa na papa na mama hari ico bwaduhaye hari kapasite twaronse turashobora guteka turashobora gukubura turashobora kwiga tukamenya tukagira aho tugeze ariko ubundi buzima n'ubundi isowe urasamba ubushobozi bw'ubwiza budasambukwa n'ivyo papa na mama yodukorera urasambura ubushobozi bw'indwara ugashikaho dogiteri atoshika mu bisanzwe hariho ubwenge duhabwa n'ishuri gnosis ariko hariho ubwenge nabwo duhabwa na revelation ivuye ku Mana ubwo nabwo isunesis ni ukuvuga ngo nshaka kubasobanurira yuko hamwe n'uko bafite ubuzima busanzwe hari ubuzima bw'ubumana buzana impinduka izina rya Yesu. Aratubwiye neza yuko ubwo buzima buzana impinduka ni ubuzima bw'Imana. None abantu bumvise ubwo buzima budapfa ubwo buzima buhoraho utarabwakira n'ubwo buzima yoburoka gute? Utarabwakira biroroshe cyane kubwakira kuko ngufise uwo mwana niwe afise ubwo buzima utagira uwo mwana ntabwo buzima afise. Ni muri 1 Jean 5 kuri 12 nta kundi kuntu wakira ubwo buzima ni ukwakira Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe ukamwizeresha umutima igikorwa yakoze ko yapfuye azira ibyaha byawe akazuka azukanye intsinzi hama ukatuza akanwa kawe uko mwizeresha umutima ukaronka kugororoka ukaturisha akanwa ukaronka agakiza. Rero bisaba ko bagera ku ntambuko yo kwaturisha akanwa ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Baraheza bakunzi bacu turacyari kumwe n'umukozi w'Imana ariko adusobanura ubwo buzima budapfa ingene tubwakira mu kurangiza rero tumwaka kugira ngo agire ijambo yatuye ku bakunzi ba Holy Mountain TV abakunzi ba New Creation aho batukene bari ku mpande z'isi ijambo ry'ubwiza abatura ko ndazi ko irabakorera cyane. Kamere kuri Holy Mountain bafise umutima wagutse cyane turabashimiye cyane umutima bafise wo kurondera kwagura ubwami bataravye ishengero basengera mu camani turabakunda cyane turabashimiye rwose dushaka kubwira abandi banyokereshe bishikiye aha hantu baze gukurikirana iki gikorane kirafise impinduka kizana mu buzima bwabo n'abandi bose bacererwa muri iki gikorane bahashike turabakunda cyane kuba barakiriye Yesu ubuzima budasanzwe buzana impinduka buzana intsinzi buzana kunesha mwarahezagiwe. Holy Mountain TV irabifurije imigisha idasanzwe mukomeze guhezaga umara amaze guhezagirwa ariko mukomeze kuko tuva mu bwiza tukaja mu bundi impande zose tubashe kumugisha natwe muri umugisha wacu. Murakoze cyane Imana ibahezagiwe. Amen.